L'invitation nous a déjà été adressée. tumaze guhabwa ubutumire tugomba kuza Il baptise. kuko arabatiza muri muhemu yera no mu bushobozi si abantu bagomba kubikora niwe abikora. Nous en sommes si reconnaissants. turabishimira Je voudrais lire cyane nagomba une gusoma parole de Dieu ijambo ry'Imana imbere yo gusenga que dit Paul. ibyo Pawulo avuga ujya mu mugabo w'Imana akomeye mu gihe ciwe hano mu Bigalatiya igice ca mbere guhera ku murongo wa mbere imirongo mikeya gusa. Paul apôtre, non de la part des Pawulo intumwa itatumwe n'abantu un homme kandi nta muntu yabariwe kuntuma par Jésus-Christ, ariko natumwe na Yesu Kristo Dieu le Père. n'Imana data wa twese yamuzuye mu bapfuye. Verset 2 et murongo wa kabiri. moi-même et tous les frères. mfatanije na bene data turi kumwe Invitation bose aux assemblées de tubandikira abo mu mashengero y'Igalatiya gatatu. la paix. ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana data wa twese C'est livré pour nous. no ku mwami wacu Yesu Kristo kane yitangiye ibyaha byacu ngo aturokore muri iki gihe Selon la volonté kibi ca none de Dieu et Père. nk'uko Imana yacu yagombye niyo data wa twese. gatanu icubahiro kibe icayo ibihe bitazoshira amen. n'amajambo y'Imana y'igiciro kuri twebwe nk'abizera. ijambo ryose ry'Imana ni iry'igiciro kandi umurongo wose wo dusoma C'est glorieux. n'uw'ubwiza kuri twebwe ni twebwe twizera mu ijambo ryose. igihe Pawulo ujya muntu w'Imana avuga hano ati ni intumwa itatumwe n'abantu itashizweho n'abantu itarungitswe n'abantu ariko Volonté du Seigneur. kubwo ukugomba k'umwami turashobora rero kubyizera n'umutima wacu wose kuko niko bimeze mu by'ukuri. siwe Qui s'est arrogé quelque chose. siwe yihaye gukora ikintu runaka oya, Mais nous savons. ariko turazi yuko ibyabaye byose kuri we Il était en effet un mu by'ukuri ni umuntu yahama ishengero ariko ni kubwo kugomba kw'Imana ibyo byabaye. frère et sœur. bene data na bashiki Et banje non seulement lui-même, mais si wenyine ubwiwe aravuga hanyuma ati ku murongo wa kabiri ati jewe na bene data bose bari kumwe nanje hano turatumye indamukanyo mu mashengero yose y'Igalatiya. hanyuma ku murongo wa gatatu ngo ubuntu n'amahoro mu bihabwa bivuye ku Mana data wa twese du Seigneur Jésus-Christ. be no ku mwami wacu Yesu Kristo. ego ni ayo mahoro y'Imana niyo yifuriza abizeya. ni amahoro y'Imana bene data na bashiki banje bakundwa. En ces jours, ayo mahoro niyo dukeneye muri no minsi cette paix kandi n'ayo mahoro y'Imana niyo dutegezwa kuronka. tudafise ayo mahoro y'Imana tuba dufise igihushani, tuba dufise kutumvikana. ivyo rero ntibiva ku Mana, biva kuri wa mubi kuko a été celui qui a produit la discipline. niwe yazanye inzankane guhera ku ntango ariko Imana niyo itanga amahoro. Paul, Pawulo un homme umugabo w'Imana si puissant n'a w'ububasha ntiyavuze amajambo y'ubusa oya, ni kubwa mpemu yavuga kandi yashobora gutanga izo ndamukanyo ku bizera kandi kuri abo bose bari kumwe nawe. icyo dushobora gukora natwe ni ugutangaza ibintu nk'ibyo nyene. twebwe twaronse ubuntu bw'Imana, twifurije amahoro y'Imana umwe wese muri mwebwe. amina. niko biri. amina. amahoro y'Imana mwene data na mushiki wanje. ivyo ni ngombwa ko tuvyiyumvira ko nimba turi abakozi b'amahoro, abatanga amahoro, nimba amahoro y'Imana yarafashe umutima wawe n'umutima wanje canke ukubura amahoro kwaradufashe. ni ijambo rifise agaciro, ijambo ry'igiciro iryo dutegerezwa twese gushira ku mutima. ndizera n'umutima wanje wose yuko amahoro y'Imana yafashe imitima yacu. mbega yarabikoze. ego aho rero turashobora kuvuga amina y'ukuri. natwe rero turi abantu batanga amahoro, turondera amahoro tugatanga amahoro. ntitwifuza inzankane. ahantu hari inzankane tuca tugomba kuhava, turahahunga, tuca tuva aho hantu tukaja tugenda hajya hari amahoro.
turazi que la paix yuko amahoro n'est qu'en Jésus. ni muri Yesu gusa, imbabazi ni muri we wenyine. C'est ce que chante un nivyo umuririmbyi yaririmbye avuga, ni igikorwa nta n'umwe yotanga amahoro, et l'a procuré de lui-même. niwe nyene yaduhaye. Mu by'ukuri turafise muri no misi, Ces jours-ci, nous sommes arrivés à twageze muri no misi où les gens luttent aho abantu bagwanira amahoro, abakuru n'abato, abanyabubasha n'abanyabubashakazi, bose bakeneye amahoro, ariko nta n'umwe ashoboye kuzana amahoro. Oni ntabyishoboye, n'uwo ari we wese, papa ntabyashoboye, nta n'umwe ashobora kuzana amahoro. Kumbura isaha izoza aho bazosemera ngo amahoro, ariko Bibiliya ivuga ngo niho akaga kazobagwako nk'uko imibabariza ku mugore yibungeze. Bene data na bashiki banje niko bimeze. Amashimwe no guhimbaza ntitugomba guha amahoro abantu, twe tugomba amahoro y'Imana avuye ku Mana, amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Paulo hanyuma yavuga ku murongo wa 4 ngo by'ukuri twabibonye hano, ngo mwabibonye ngaha murongo wa 4 ngo yitanze ku bw'ibyaha byacu kugira ngo atubohore muri nosi ya none mbi, kugira ngo adukize inosi ya none. Paulo yari amaze kubona muri iriya misi kiriya gihe, igihe icari kimeze gute, cari kibi, yari isi mbi, ariko aravuga ati ni kubw'ivyo umwami yaje kugira ngo atubohora, atugobotore muri iyo si mbi. Natwe turashobora kuvuga tuti natwe yaratugobotoye, nivyo akoresheje ikiganza c'ububasha. Turafise amashimwe, nico gituma tugomba kumuha ibyubahiro kuno muhingamo, tumuhe ukwizera kwacu, tumusenge mu kwizera, kuko yarabereye ko tumuha amashimwe, tukamwizigira, tukamwizera n'umutima wacu wose. Hanyuma turaza kubandanya kumva ijambo ry'Imana. Turahaguruka rero ubu kubw'ijambo, kubw'amasengesho rusangi. Data we mu ijuru, turagushimiye twese hamwe kubwo kino gikorane, kubw'ino saha yo no muhingamo, hamwe n'ubwoko bwawe ubwo wahamagaye muri no misi. Aleluya, uraduhamagara kandi uno munsi ngo tuze kuri wewe. Uragomba kutubatiza muri mwemu no mu muriro, uragomba guhura natwe mwami. O Mana yizigiwe, turashaka nawe twe guhura nawe mu bwiza bwawe, mu rukundo rwawe no mu bugwaniza bwawe. Turagusabye mpemu yera, nuzuvuye mu ijuru, uhumeke, ukore mwami. Ntacyo twoshobora kwiha ubwacu, nta na kimwe tugomba kwikorera cyangwa kwigana. Turagomba gusa kuba mu bwiza bwawe bw'Imana. Turagomba kumva mpemu wawe mwami, turagomba kumva ijambo ryawe mwami, turagomba kukubwira ego kandi amina. Ndagusabye uhezagire bene data n'abashiki bacu nabo bose baje kumva ijambo ryawe mwami. Bari gushobora kugira ikindi gituma cyo kuja ahandi, ariko bahisemo kino kibanza muri kano kanya mwami. Ushobore kubahezagira bose mu mwuzuzo w'ubuntu bwawe, kandi na cane cane mwere data mukundwa aza kuzana ijambo ryawe. Ndagusabye mwami umukomeze muri mwemu wiwe, mu bugingo no mu mubiri. O mwami Mana yanje, natwe twese mwami kumbure turarushe kubwo umuzigo w'uno munsi n'ubushuhe, ariko mwami turaba kuri wowe, kuko turazi ko ari kuri wowe haza imigisha mishasha n'imvura shasha. Haleluya, ubwiza n'ubwizina ryawe rya Yesu Kristo mwami. Turakwizigiye kuno muhingamo, urata kutugaburira manu y'ubuzima. Haleluya, ni izina ryawe ryera ry'igiciro Yesu. Haleluya, amen. Amen. Nanje nagomba kubifuriza mwese kaze yo mu buvukanyi mu izina ry'igiciro ry'umwami. Turizera yuko Imana iza kuduhezagira. Ni Imana itanga umugisha guhera ku ntango. Yabwiye Aburahamu ngo nzoguhezagira
tu seras kandi uzoba umugisha. et toute Kandi la postérité d'Abraham, urubyaro rwose rwa Aburahamu, abana bo kwizera, abana b'isezerano sont bénis bahezagiwe n'Imana raison des kubwo promesses isezerano iryo umwami yakoze. et même plus. Mbere n'ibirenga ingeye ivyo bahezagiwe no gusohoza kw'amasezerano y'Imana. Il y a beaucoup Hariho abantu benshi qui ont cru bizeye à la promesse isezerano de la venue yo kuza du Messie. kwa Mesiya. Et malgré tout, ils sont Nubwo biri uko passés baciye iruhande igihe yaza. de même, il y a beaucoup de gens N'ubu qui croient hariho que abantu le benshi Seigneur bizera yuko umwami reviendra. azogaruka, Mais il passe ariko baca iruhande y'isezerano déjà précède rimaze sa kwitangira venue. kwibanzira ukuza Et c'est kwiwe. pourquoi Nico il est gituma si nécessaire birakenewe cyane yo kumviriza ijambo ry'igihe, ce que Dieu ico Imana pour yageneye kino gihe. avec cela Hamwe n'ivyo nous ne deviendrons jamais impopulaires. ntituzokwigera tuba abantu bazwi cyane, ntituzomenyekana Ce monde, muri no si. mais la parole de Dieu Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ego nitwaba tugomba kuba abagenzi b'isi, nous révélons être les ennemis de Dieu. tuca duhishurwa ko turi abasi b'Imana. Yohana 4:4. Naho nyene hari ayo majambo ayo Paulo yavuze kera hano mu Bigalatiya igice ca mbere, nimba ndavyibuka neza. Paulo yaravuze Parole. ayo majambo. Galates Abigalatiya ba mbere 1, verset 10. murongo wa 10. Est-ce que je cherche maintenant à obtenir Mbega ubu nishimwe ry'abantu ngomba l'applaudissement des hommes, ko abantu bankomera amashi, l'approbation, canke yuko Imana inyemera, ou bien est-ce que je cherche canke à plaire n'iry'Imana? aux hommes? Non. Oya, Si je cherche yaba na encore à plaire aux hommes, canke se ndondera kunezereza abantu. Iyo mba nkinezereza abantu, simba ndumugurano wa Kristo. voyons-nous Turabona quoi il s'agit. ivyo ari vyo. On ne peut pas plaire Tushobora guhimbara Imana hanyuma ngo uhimbare n'abantu mu mwanya umwe. Ntushobora à la fois gukora mu gihe kimwe, gukora ibyo Imana igomba hanyuma ukore n'ibyo umuntu yigombeye. Ntushobora rimwe mu mwanya umwe la parole de Dieu et la parole des hommes. On ne peut pas kuba ufise ijambo ry'Imana n'ijambo ry'abantu. en même temps mettre la parole Ntushobora gufata ijambo ry'Imana mu bikorwa hanyuma n'ijambo ry'abantu mu bikorwa. Dutegerezwa gufata ingingo imbere yo mu nyonga y'Imana, tukayifata neza kugira ngo tuvuge nka Paulo nk'uko abwira Abaroma ati ihushane que Dieu seul bigume yuko Imana yonyine ariyo y'ukuri, abantu nabo bose, umuntu wese ko ari umunyabinyoma, si l'homme se naho umuntu yo kwibwira yuko ari uwera. dans un des sermons que Mu nous butumwa bumwe ubwo duhejeje gusobanura, frère Branham mwene data Branham aravuga ati je n'ai pas pu comprendre sinashoboye gutahura comment Abraham ingene Aburahamu umuhanuzi akomeye w'Imana yashoboye kuvuga ikinyoma, akabwira umwami Abimeleki Sarah ati Sara pas ma femme, si umugore wanje, est ma sœur. ni mushiki wanje. Et frère Branham Mwene data Branham aca avuga mu buryo buciye bugufi, avuga mu ncamake byose pour que Dieu ati kugira ngo Imana ibe ariyo ifise ukuri, grand prophète abahanuzi bakomeye mu buryo ubu canke buriya, ou là aha canke hariya, ont dû bashoboye présenter un défaut quelque part. kwerekana intege nke ahantu runaka kugira ngo Imana yonyene ishobore kuboneka ko ariyo itagira intege nke, yera kandi iri hejuru ya byose mu bwiza bwayo. Twe turi iki? Nous sommes des Turi inzavya zibumba,
Si Dieu nous imana retire son souffle, idukuyemo impwemu yayo que reste-t-il de nous? hasigara iki muri twebwe. Et il y a des gens hariho abantu qui ne comprennent pas badatahura neza ijambo dans l'Ecclésiaste ryo mu musiguzi ngo qu'une direction de foi s'approprie particulièrement. ngo hari uburongozi bwo kwizera budasanzwe ngo havugwa ngo umuntu ameze nk'igikoko. Direction de foi que kuko je ubwo ne burongozi nomme pas volontairement, bwo kwizera ntavuze neza buzwi mu gihugu cyose. Barafata uwo murongo wo mu musiguzi. et vous savez quoi? murazi ibyo ari byo? L'homme umuntu croyant, atizera, l'homme umuntu sans Dieu, atagira imana, au fond, rien de mu plus, by'ukuri nta na kimwe afise, n'a rien de plus nta na qu'un kimwe animal. afise asumbije Rien de igikoko. plus qu'un animal. ntacyo asumbije igikoko. Birababaje ko yabaye umuntu agaca iruhande y'icyo imana yari yaramugeneye gushika ku mpera. Il aurait alors pu paître mbere avec le byari kuba bimubereye neza abanye n'inka mu ruhongo mu gihe kuko bazogira impera nk'imwe. ariko biratandukanye ku bantu babaye abana b'imana, des hommes abantu que Dieu a immortalisés, abo imana yahaye ukudapfa, abantu créatures ibiremwa by'igihe baba bacitse abahungu n'abakobwa b'imana vivront. bazobaho ibihe bidashira. Et nous aussi, natwe nous pouvons en faire ubwacu turashobora kugiramo umugabane. Pawulo umugabo akomeye w'imana aravuga ati ce que je cherche mbega ubu ngomba kuronka ugukomerwa amashyi n'abantu ou la canke ngomba kwemerwa n'imana. Bigaratiya ya mbere igice cya 10. Ndabereka hano ibifatirwa kw'amajwi by'abakarisimatike bikomeye byo muri Pentecote i Strasbourg hier dimanche ejo kuwa Mungu David hamwe na David Duplessis. Abandi bose abantu bose bari bafise ibuji indiqué que ngo berekane yuko umuco waje mu buryo ubu canke buriya l'esprit canke ko muhemu w'imana s'est répandu. yamanutse. Tout le monde bose a une bougie, bari bafise ibuji. une grande foule igihugu cy'abantu benshi, umwe wese afise ibuji à la main. mu kiganza. aho rero kuri bo ni Pentecote. Bakundwa, Lorsque les 100 igihe hamwe 120 bari bakoranye, un prêtre si umupatiri yaje ngo bakirize ibuji n'ikibiriti, des gens ariko étaient abantu bari bakoranye la présence de mu nyonga h'Imana kugira ngo bagire umugabane w'isezerano rya data. natwe uno munsi turi hano atari kugira ngo ducane ibuji, pour que ariko kugira ngo Imana ishobore kwatsa umuriro wayo kandi imanure isuke muhemu wayo yera. Amina, haleluya. Yesu umwami wacu yarabivuze ngo naje sur la terre ku isi kugira ngo natse umuriro. Haleluya. Luka 10:49. none noshobora gukora iki ciza nimba umaze kubaho uri kuraka? nous devons veiller rero tugomba kugaba kugira ngo amaso yacu ntahumishwe. hano hariho abantu qui ont l'approbation bafise de toutes les religions, ukwemerwa n'amadini yose, dignitaires, ukwemerwa n'abaganza abanyacubahiro devant hano imbere. sur la poitrine. tumubona bamucafye n'umusaraba ku gikiriza. umwami wacu nafise umusaraba ku gikiriza. umusaraba yarawikoreye, yiremetse amakosa yacu yose yaragiye ku musaraba. uwo yari yatwaye maze bamubamba kuri uwo musaraba, uwo yari yikoreye ku bwawe no ku bwanje. ese ingene abantu bagize ibyo byose ikintu cy'inyuma bataramenya n'isobanuro y'Imana. abantu murambabaza, ibyo bibiri bigenda bibangabanganye. hose baravuga Pentecote, bavuga mpwemu yera mu migwi yose y'abasenga n'abidegembya, ariko ni hehe hari mpwemu w'Imana by'ukuri? mpwemu w'Imana
ni mpemu w'ukuri, kandi aho ijambo ry'ukuri ryumvikana rikizerwa, aho niho mpemu w'ukuri niho yigaragaza kugira ngo ahishure ijambo ry'ukuri, arihishurira abantu. Amen. Mbega ndarondera ukwemerwa n'Imana canke ndondera ukwemerwa n'abantu? Turazi kandi turazi mu gice kimwe ku rugero uruhe hashobora kuba ikintu c'akaga ku mugabo gukomerwa amashi, aca yumva umenga baramwemeye mu bikorwa vyo ariko arakora, mbere n'akaga gakomeye koba gafatanye n'ivyo ariko arakora. Bakundwa, ntituri hano uno munsi kugira ngo dukomere amashi umugabo, twakoranye hano mu nyonga h'Imana, kandi dufise uburenganzira bwo kumva ijambo ry'Imana atari iry'abantu. Kubw'ivyo Mwami aduhe umugisha wiwe. Paulo afata hano ingingo akavuga umurongo wa 10 atoya, iyo mba nihata kwemegwa n'abantu sinobaye nkiri umukozi wa Kristo. Hano turafise icitegererezo, umuntu ari mu gikorwa c'imhemu afise mu mutima wiwe inyota yo kuronka ukwemerwa n'abantu, afise inyota yo guhimbara abantu, kuronka amahirwe y'abantu. Kubw'ivyo abamaze gutangaza bifoboye ko mu by'ukuri atari umukozi wa Kristo, naho yo kwiyerekana nk'uko ari umukozi wa Kristo. Murazi mu cete ca mbere mu byashiwe Yohana mu gice ca 2 tubwirwa ngo waragenzuye abantu biyita ko batumwe, biyita intumwa, wasanze yuko ari abanyabinyoma. Paulo arandikira ab'Ikorinto ati baba biyambitse icitwikiro c'uko ari abatumwe, ariko n'abanyabinyoma, ni abarungitswe abanyabinyoma, kuko ntibaba bahuza n'ubutumwa bw'intumwa bw'inkomoko bw'ijambo ry'Imana. Abikorinto ba mbere 11 murongo wa 13. Ingene dufise amashimwe ko Imana no musi kumpera iriko itugarukana ku ntango, ikitugarukana ku ntango, kandi yamaze kutubwira gutyo ngo yamaze kuduha amerekezo mu biganza vyacu kubwo guhishurirwa ijambo ryiwe, kandi ivyo hagati y'imifunda yose n'ibintu byose biri munsi n'ibiri hejuru, kugira ngo dushobore kuronka inzira y'Imana, tuyicemo, tuyikurikire, tuyigenderemo hamwe n'Imana. Reka turabe imirongo mike ya Bibiliya imbere yuko dufata umwanya wo gusenga. Ndasoma mu muhanuzi Zakariya igice ca mbere, Zakariya 10 umurongo wa mbere. Uhoraho aba ari we musaba imvura ngwigwe mu gihe citasura, muyisabe Uhoraho arema imiravyo, nawe azobaha imvura y'umuvuvu, umuntu wese amumereze imirima. Amen. Hano haravuzwe bibiri: imvura y'agatasi n'iy'urushana, imvura zibiri ku ntango mu gihe cyo kubiba. Iyo isezerano rya mbere ryatangura, ishengero rikatanguzwa maze rikaronka igikorwa cyaryo ngo rigikore, kugira ngo ritware ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo gushika ku mpera z'isi. Imana yaramanutse mu bubasha bwa mpwemu yera
a rempli maze yuzura qui devait abari bafise umugabane muko gutangaza aux bénédictions kandi de Dieu. ku migisha y'Imana. Ici, Hano les deux choses. ibintu bibiri turabibwiwe. Zacharie 17, Zakariya 10 umurongo wa mbere. Seigneur, la pluie, Uhoraho abe ari we musaba imvura, la pluie de la wigwe mu gihe kitasura, la pluie de l'avant-saison. muyisabe Uhoraho arema imiravyo, Autrefois, nawe azobaha imvura y'umuvuvu. Kera barakoranye barasenga kubwo ugusukwa kwa mpemu yera, et les fusions kandi du Saint ugusukwa kwa mpemu yera étaient la kwa yari imvura de l'avant-saison ya mbere ku ishengero dans son commencement. mu ntango yaryo. L'effusion du Ugusukwa kwa Saint-Esprit mpemu yera sera à la fin kuzoza nyene ku mpera nk'imvura ya nyuma dans les yo gusarura bizoza mu ishengero. Murazi neza que la pluie yuko imvura assouplit la terre. ni iza kunywesha isi naho yoba ikomeye. Iyo imvura ibaye nyinshi S'assouplit. irorosha isi. Être Aho rero urashobora kurima, urashobora kubyura isi, urashobora ensuite hanyuma semer. kubiba. Bien-aimé, Bakundwa, Dieu Imana beaucoup de mal. yari babaje, iragomba gukora isi, iragomba kurima isi y'umutima wawe n'umutima wanje, iragomba kubiba Sa semence imbuto yayo mu mutima wawe no mu mutima wanje, kugira ngo ishobore hanyuma une récolte. kuronka umwimbu. Demandez au Seigneur Nimusabe umwami imvura dans le temps de la mu pluie de gihe la première saison c'imvura et de la ya pluie de nyuma l'avant-saison. n'imvura ya mbere. Muri kiriya gihe kera bene data na bashiki bacu Réunissez barakorana bagasenga la pluie kugira ngo baronke imvura ya mbere, l'effusion kugira ngo habe gusukwa du kwa Saint-Esprit. mpemu yera. Dans ce temps, Muri kiriya gihe ubu rero muri kino gihe bene data bose n'abashiki bacu bose barakoranye kugira ngo basabe Imana dans le temps muri iki gihe c'imvura ya nyuma, iyo mvura y'imigisha. et cela au moment de la pluie. Ivyo rero mu gihe c'imvura ya nyuma mu by'ukuri Nous ne sommes pas satisfaits. ntiduhagijwe n'ibyo tumaze kuronka gushika ubu, kandi ntidushaka guhendwa igihe umwami Yesu azogarukira, Et tenir une bougie. hanyuma ngo tube dufise ibuji twacanye mu biganza byacu. Mais être Ariko tugomba kuba twujujwe mpemu yera. Amina. marché Tugende la venue tugana ukuza k'umwami duhura nawe. Dusome umuhanuzi Yesaya qui a prédit wabuye tout l'événement de ibihe byose by'agakiza. Ésaïe Yesaya 44 44 de guhera ku murongo wa mbere. Ésaïe 44 verset 1. Yesaya 44 murongo wa mbere. Yamara noneho mve yewe Yakobo musabyi wanje, yewe Isirayeli uwo natoranije. 44 verset 2. Umurongo wa kabiri, uko niko Uhoraho agize, Qui t'a formé uwakuremye akakubumba uhereye ukiri mu nda, ton soutien. kandi ari we azogutabara. Ati ntutinye yewe Yakobo musabyi wanje, Toi, yewe Israël bien-aimé. Yeshuruni uwo natoranije. Verset 3. Car Gatatu, comme je répands kuko nzosuka amazi sur la terre ku gihugu gifise inyota assoiffé, desséché et cumye, n'imigezi ngwisi, sol aride. n'imigezi ku isi yumye. Ainsi je répands Nzosuka mpemu wanje ku ruvyaro rwawe n'umugisha wanje ku buzukuruza bawe. Ku murongo wa 4, ils germeront comme du bazomera hagati mu vyatsi nk'ibiti bimeze des saules. nk'ibiti bimeze iruhande y'inzuzi. Parole Mbega iri si ijambo ry'ubwiza au commencement ku ntango, en raison de l'alliance kubwo iyi sezerano iryo Imana yari yahaye Isirayeli.
les promesses amasezerano yarafatanije associées à ce yarafatanije n'iryo zina rya Isirayeli. Pawulo arabisobanura mu Baroma igice c'icenda. mais Ariko ces promesses ayo masezerano ont été faites yahawe yatanzwe notre Seigneur na Yesu Kristo umwami wacu, byahawe amoko yose, indimi zose, byahawe amahanga yose, kuko haranditswe que le Seigneur ngo umwami choisit yaratoranije ubwoko toutes les mu nations mahanga yose, ni ubwoko munsi y'ijuru. Hazoba imbere y'intebe y'Imana ubwoko bwinshi bwogejwe mu maraso y'umwagazi, bwacunguwe, délivrées bwabohowe, bwashyizwe ko ikimenyetso na mpemu yera, nk'uko bivuzwe hano. Imana ubwayo iravuze ku murongo wa kane wa gatatu 44:3, kuko nzosuka amazi ku gihugu gifise inyota cumye n'imigezi des ruisseaux sur le ku sol. isi yumye. Si je répands Uko niko nzosuka mpemu wanje ku rubyaro rwawe. par Jésus-Christ, Ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, nous sommes devenus twacitse des semences imbuto z'Imana, même que nous descendons nk'uko twese twakomotse kuri Adamu, kuri Nosi. Uko nyene niko abana b'Imana bose bakomoka kuri Yesu Kristo umwana w'Imana, kuko niwe mfura muri bene se benshi, kandi tuzoba dusa nawe ce jour kuri uriya munsi. même, Neza neza de même que je répands nk'uko suka amazi ku isi yumye n'imigezi ku isi yumye. Asubiye gusoma umurongo wa gatatu, uko niko nzosuka mpemu wanje ku rubuto rwawe, ku bahungu bawe. Ejo twarasomye ijambo ryiza muri Yoweri 3, haranditse mu Gifaransa 2:28, nguko niko Uhoraho agize, mu minsi ya nyuma nzosuka mpemu wanje ku bari n'umubiri bose. Turakeneye ububasha bushasha, ugusukwa kwa mpemu yera ko muri Bibiliya, kwa mpemu yera, où les têtes ne sont pas secouées. aho tutazungagiza imitwe, ariko aho imitima ikogwako, ikuzuzwa, ikanyiganyizwa. Ikintu ico umuntu atoshobora kuba yose biragukenera umufasha, atokenera yuko umuntu amufasha, ariko aho Imana ubwayo ishobora kwishura. Ingene twifuza kubona igice ca nyuma c'ibyakozwe n'intumwa kigomba neza neza nk'uko byakoretse mu ntango. Nimba tuzi neza ijambo ry'Imana, turazi yuko handitswe ngo ubwiza bw'inzu ya nyuma buzoba ari bwiza cyane gusumba ubwiza bwa ya nzu ya mbere. Ni Agayi 2:9. Imana iravuga ngo nzobasubiza, nzobashumbusha iriya myaka yose iyo mwatakaje. Haleluya! Iyo yatakaye. Yoweri 2:25. Nimba Imana iriko irashumbusha, igarukana, isubira kuzana, ibikora mu buryo bw'inkomezi nyinshi, kumbure ku buryo n'abandi bazimiye. Niba bonyiba 5,000 by'amafaranga y'amadagi cyangwa y'amaswisi, nkababwira nti bayangaruriye, bayanshubije, muca mumenya rero neza neza yuko ayo maherere yatakaye nayagaruriwe, kandi bayampaye, bayanshubije. Bakundwa,
vérité, uko kuri nyene kw'intumwa, la même parole, iryo jambo nyene rihishuwe ry'Imana, ego présence même vivante de mbere ukubaho kw'Imana nzima biri mu ishengero ry'umwami muri ino minsi ya nyuma. et nous, Natwe en tant qu'enfants de Dieu, nk'abana b'Imana avons le devoir dufise itegeko ryo gusaba Imana ngo itugwishirize muri kino gihe imvura ya nyuma. Ntidushobora kuzinga amaboko tuvuge ngo byose bizogenda neza, byose bizomera neza. je vous le demande. Ndabibasabye uno munsi, Comment Élie, ni gute Eliya yasabye après les 3 inyuma y'imyaka 3 n'igice y'ubugaragwa, igihe imvura yategezwa kugwa, Bibiliya ivuga ngo yashize umutwe wiwe mu mavi. Abami ba mbere 18:42. Sinzi ingene yakoze, ariko yaricurikiriye, il a lutté et aragwana, aringinga kugira ngo Imana itange imvura. que nous Igihe cyose tugiye ataco tunezwe, nta na kimwe kizokoreka. Birakwiye yuko dukogwako hama tugatwagwa mu buryo bw'imbere, maze inyota y'Imana yasezeranye tukakigira mu mutima, kikaba ari icukuri. Nitwabaho avec la pensée hamwe n'ibyiyumviro ngo byose bizogenda neza, aho rero nta kintu gikomeye kizobaho. Ariko nitwavuga tuti mwami nous a ordonné waradutegetse gusenga kubwo imvura mu gihe cy'imvura ya nyuma, waradutegetse, waratubwiye ngo nk'uko amazi agwa ku isi yumye akagwa ku isi y'ubugaragwa, uko ngo niko nzosuka mpemu wanje ku bahungu bawe. bien-aimés, Bakundwa, baptême du Saint-Esprit, umubatizo wa mpemu yera fait partie urimwo mu myimenyerezo yacu. Iyo twizeye, nibyo byemeza yuko twizeye. Mu bukristo bwo ku ntango nta wizera n'umwe ataronka umubatizo wa mpemu yera. Igihe Pawulo yashika i Efeso akahura na bene data 12 bibwira ngo nabizera, il leur a adressé la première yababajije ikibazo ca mbere muri ano majambo ati, mbega mwararonse mpemu yera inyuma y'uko mwizeye, canke guhera aho mwizereye? que vous avez cru. Kuva aho mwizereye. Byakozwe n'intumwa 19:2. Twumvise mu ijambo ry'intangamarara yuko ntiyari umugabo yatumwe n'abantu, ariko yari yategetswe, yashizweho n'Imana kugira ngo atangaze ubutumwa bwiza. Yari yaronse iryo tegeko ry'Imana, atari kugira ngo ahimbare abantu, ariko kugira ngo kubw'ubutumwa bwiza abantu Sur lesquels abariko ukugomba kw'Imana. et je crois Ndizera yuko tâche de la prédication igikorwa cy'ubutumwa bwiza, kubw'ubutumwa bwiza bw'ibihe bya nyuma, de plaire si ukugira ngo hahimbarwe abantu, ariko abantu bagigwe, abantu bahindurwe, abantu bahimbara Imana, abantu hashobora kuza kuri bo ukugomba kw'Imana. et dans le cas de Kandi mu gihe cya Enoki havugwa ngo il a été enlevé yarazamuwe, et il n'y a pas d'autre moyen. nta bundi buryo buriho, yaciye azamurwa kuko yari afise intahe yuko ukugomba kw'Imana kwari kuri we. Abaheburayo 11:5, niwe yari uw'indwi uhere kuri Adamu, niwe yari igitutu c'ugutungana, kuko ku mpera y'urungano rw'indwi rw'ishengero hazoba hariho hano ku isi abantu hazoba hariho kuri bo ukugomba kw'Imana gutunganye, batazosubira kubona urupfu, ariko bazobaho mu guhindurwa kwabo
kandi bazoca bazamurwa. Abo n'abo bantu, abo Imana uno munsi ni twebwe, ni wewe, ni jewe, muri no minsi ni twebwe igomba guhindura, twebwe abagorwa mu buryo bugaragara. Tukavuga rero tuti o Mana, ese nyine uri mukuru, ubuntu bwawe ni bwinshi cyane kandi ntibuserangurika. Abantu abo Imana yatuma ntibafise amahitamwo. Yohana Umubatizi ntiyashobora guhimbara abantu, ntaco byari bitwaye uko Zakariya yari yashoboye kuvuga canke yiyumviriye kuri we. Yari umugabo yatumwe n'Imana afise ubutumwa kugira ngo ategure ubwoko aburongorere ku mwami. Neza neza ibyo byabaye hamwe na mwene data Brana. Ntidushobora guhakana ico Imana yakoze. Ku muntu atubaza ivyo turashobora kumubwira tuti suko bigenda. No munsi kandi ndafite ubushizi bw'amanga yuko abantu abahimbye ubwato bugendera mu isi bavuga ngo Yonasi yari afise impwemu. Byari bimeze gute? Yonasi yagomba guhunga, ariko Imana ntiyamuhunze, yaciye imanuka iramanukana nawe mu kiyaga, mbere ngo arasubira ahindukiza amaso araba Yerusalemu, hanyuma asubira guhindukiza amaso araba ku rusengero aho Imana yari yaramanutse hamwe n'ubwiza bwayo. Hanyuma Bibiliya ivuga ngo Imana yumvise Yonasi, ikitegeka rwa rufi ngo rumutware rumusubize ku isi. Yonasi 2:11. Ninde yohunga mu nyonga zayo? Ninde yogwanya ivyigomba? Bakundwa, duhanganye ubu n'ijambo rya nyuma ry'Imana. Uno munsi turahanganye n'impera ya nyuma. Twakoraniye hano mu nyonga h'Imana kugira ngo ivyo bibe twebwe bitubera ukwera kwacu, ukwera ko gutinya. Twambaza izina ry'Umwami kugira ngo imigisha yiwe itumanukireko. Haravugwa hano mu muhanuzi Yesaya 45 ku murongo w'8. Yesaya 45 umurongo w'8. Mw'amajuru murekure ukugororoka kuve mu ijuru, n'ikirere kigucuncubure. Isi yasame itenge ngerekwa agakiza, ikamezanye n'ukugororoka. Ni jewe Uhoraho nabiremye, jewe Uhoraho nabiremye. Ingene rino sezerano ry'Imana ari ryiza, imigisha. Ariko ahubwo amajuru namanure imigisha, maze ibicu bisesekaze. Mu muhanuzi Zakariya twasomye ngo Imana ireme imvura ya mbere n'iya nyuma, ibicu biyimanure. Rero irarema imvura ya mbere n'iya nyuma, hanyuma ibicu bikayimanura. Nk'uko ibicu byo ku isi bizana amazi bikayakura mu kiyaga bikayaduza, maze hakaba imyuzure mu buryo busanzwe, uko nyene Imana iragomba kudutahuza yuko ari mu masoko y'ibihe bidashira by'agakiza, aho amazi y'Imana ubwayo niho hazomanuka imigezi. Imana iragomba gusesekaza mpemu wayo ku mubiri wose. Turibaza hano ku majambo y'Umwami wacu, Umucunguzi wacu, mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice c'indwi
connu azwi neza de nous tous. twese turayazi. Ici, Hano le Seigneur Jésus dit, umwami Yesu aravuga muri Yohana igice c'indwi du verset ku murongo 39, wa 39 kumbure murongo wa 27 murambara Yohana ndwi 37. grand jour de la fête, nuko ku munsi uherukira ya misi mikuru niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati, namba hari umuntu afise inyota naze kuri jewe anywe. 38. unyizera dit l'Écriture, des inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe nk'uko ivyanditswe bivuga. Amen. verset 39, 39. Ariko ivyo yabivuze kuri mwemu par là le uwo Seigneur que devait abamwizera bagira bahabwe, kuko mwemu atari bwatangwe, kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Jésus n'avait pas encore Amen. été élevé Amen. à la gloire. Bien-aimés, Haleluya. Bakundwa, ici le Seigneur hano umwami n'a pas élevé la voix au premier, ntiyadugije ijwi ku munsi wa mbere cyangwa wa kabiri, ariko ku munsi wa nyuma c'est là qu'il aho a élevé niho la voix. yadugije ijwi aravuga. Et qu'a-t-il souligné? Mbega yashimitse kuki? Ku munsi wa nyuma w'umunsi mukuru yashimitse kuki? Les ngo ugusukwa kwa mpwemu yera, fleuves inzuzi z'amazi z'ubugingo zagomba guseseka ziva muri ba bandi bari baje kukwizera muri we, abari bizeye mu by'ukuri bamwizeye. Nitwizera yuko Yesu Kristo yatangaje ayo majambo kandi akayasohoza kuri abo bose bizeye, babaye abizeye ku ntango, mbega ntidushobora kwizera uno munsi yuko ayasoza kandi kuri abo bose sont devenus. babaye abizera ubu ku mpera? Il a fait la yatanze isezerano ry'agakiza kacu kandi yaradukijije, yaradutabaye, izina ryiwe nirihimbazwe. Yaratanze isezerano ryo kuduharira ibyaha byacu kandi yaradubabariye ibyaha. a prédit Yarabuye ukuzuka kwiwe et il est kandi yarazutse ku munsi ugira gatatu. puis il a Hanyuma ordonné à ses yarategetse disciples abigishwa biwe ngo ntibave i Yerusalemu avant d'avoir été revêtus. imbere y'uko baronka ububasha buvuye mu ijuru. Ils restèrent là. Baguma hajya baraceceka, bahagarara ku isezerano ry'Imana De la mu pluie, de gihe la saison, y'imvura ya mbere. les cieux s'ouvrirent Amajuru yarugurutse, imigisha iramanuka, à flot. mbere iza ari myinshi. Ndizera yuko Yesu Kristo Et le même ari wa wundi ejo uno munsi kandi wa wundi dans toute mu bihe éternité. bidashira. Je crois Ndizera yuko Imana ishobora kuduha uno munsi Pentekote. Haleluya. et pas une Pentecôte Atari Pentekote yo mu 82 nk'uko abantu bariko barayihimbaza, ariko Pentekote telle qu'elle avait eu nk'uko yabaye mu ishengero ry'inkomoko entrée, rishobora kutwinjiza mu buzima bushasha bw'ubushobozi service. n'igikorwa. Dieu Imana iragomba yuko dushobora kwizera uno munsi que nous puissions ivyo dushobora, hanyuma et que nous puissions hanyuma tukaraba ubwiza bw'Imana. Haravugwa hano umwami wacu bwiwe, Yohana 7:37. Nuko nimba hari umuntu anyotewe naze kuri jewe anywe. 38. Unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe nk'uko ibyanditswe bivuga. et la seule explication. Kandi isobanuro yonyene imwe duhabwa niyikurikira. Mais il dit cela Ariko yavuze ibi l'esprit que kuri mwemu uwo abamwizera bagira bahabwe. bien-aimés Bakundwa, sont devenus croyants. twahindutse tubabizera,
de notre Dieu. kubw'ubuntu bw'Imana yacu, Non pas croyant en une atari dénomination abizera idini canke igihuhusi c'amadini, ariko abizera Yesu Kristo umwana w'Imana, abizera umwami wacu kandi umucunguzi wacu. et par-dessus, Hejuru y'ivyo nous avons également accepté twaremeye ijambo n'amasezerano ce temps ku bwa kino gihe cacu. Pawulo arandika ijambo ryiza cane mu Baefeso au chapitre mu 1, gice ca mbere, turasoma le verset umurongo wa 12. Éphésiens, Abaefeso chapitre 1, igice ca mbere murongo du verset wa 12. 12. Nous devions justement servir à la louange de sa gloire, nous qui avons mis d'avance notre espérance à kuzoba abo guhesha icubahiro ku bwiza bwayo, twebwe abizigiye Kristo kera. Muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri, n'iryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, la mumaze no kumwizera, vous avez niho mwashiriwe ko ikimenyetso, nico mpwemu yera yasezeranywe. Amen. au verset 14 14. Niwe ngwati le gage niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa, kugira ngo abo Imana yarose ibacungure, ngo ubwiza bwayo bushimwe. Kuno kuri kwa Bibiliya, bino bihe by'inkuru z'agakiza biri hano, biravuzwe mu ncamake. nous sommes Twaracunguwe n'amaraso y'umwagazi, nous avons reçu twarakiriye imbabazi z'ibyaha byacu n'ibigabitanyo, twarumvise ijambo ry'ukuri, ubutumwa bwiza bw'agakiza kacu, twaraje mu kwizera, twarizeye, kandi uko niko twashizwe ko ikimenyetso na mpemu yera wasezeranywe. Bakundwa, aho niho hari itandukaniro rikomeye hagati y'imiyaga yose y'amadini. Ntidukeneye mbere no kuyidondagura. Ntihagire umuntu yibwira ngo turi hano ngo tunegura abandi. Yaba twagomba kunegura, tworose ibintu byinshi byo kunegura muri twebwe nyine, twinegura twebwe ubwacu, ariko turi hano kugira ngo dutondeke mu buryo bw'Imana ibintu by'Imana, kandi twereke ubwoko bw'Imana ibiriko biraba muri kino gihe. Benshi barasigwa na mpemu yera, bagakoresha impano, bakanezerwa, bakaba bafise ibinezaneza, bakamererwa neza, bakahimbagwa. Ariko uko bimeze gutyo, umwe wese akabandanya mu nzira yiwe, umwe wese agasubira iyo yavuye. Hariho umuhari munini cyane mu migwi yose y'abasenzi n'ayabidegembya muri kino gihe, kandi abantu barabivuga hose. Mbere urashobora gusoma vuba mu binyamakuru byo mu Burusiya ngo Billy Graham n'abantu bari hejuru bavuze ibi canke biriya. Bakundwa, twarize ikintu kimwe, si ukuvuga iki canke kiriya, ariko ni ukumva ubu ico mpemu abwira amashengero. Kandi mpemu ntavuga ibyo yashize ku mutwe adasomye mu byanditswe, avuga asoma ibyanditswe byera. Aho rero si ngomba kuvuga inyuma y'ibyanditswe byera, ariko mu byanditswe, kuva mu byanditswe niho byose tubihishurirwa na mpemu. Aleluya, amen.
Donc je ne veux pas dire sortir. singomba kubisohora mu mero yabyo oya si ugukurikira umuhari n'umwe wo mu madini kuko hazoba ibihumbi n'ibihumbi 10 mu isi yose. Oui. Ego ivyo bishobora kugenda gushika ku mamiliyoni mu bihe bimwe bimwe. Tout sera Ibintu byose ibyo byose bizotwagwa n'ubukarisime bw'iki gihe. Umwe wese arashobora kubandanya nk'uko yabikoze gushika uno munsi, gushika igihe cyose avuga amajambo des mots ou des sons. amajambo cyangwa amajwi ubwiwe n'abandi badatahura, N'est-ce pas? Tout va bien. byose biba bimeze neza. Ibyo rero bakabyita kuvuga mu ndimi. Imbere y'Imana nta na kimwe abantu bakoze ari byiza. Ibyiza ku Mana bitumbere imbere yiwe nivyo ubwiwe yaremye n'ijambo ryiwe na mpemu wiwe muri wowe no muri jewe no mu bandi bose. Si nous avons, Niba twaratahuye ivyo mu kwizera, nous verrons aussi tuzobona kandi kubera iki intumwa dernier temps y'ibihe bya nyuma yahagaraye inyuma y'amadini yose n'imikorere yose yo gusenga. No kuvuga kugira ngo ahamagare rero ubu abana b'Imana basohoke bave hose. si Niba jewe ubwanje dans une chose noba ndi mu bintu nk'ivyo nkaba ndifisemo umugabane, ni gute none nohamagara abandi en sortir. ngo babisohokemwo? Ntibishoboka. Bakundwa, reka ndabahe uburorero bumwe bumwe kugira ngo mumenye neza ibyo ari byo no munsi. Si Martin Luther, Iyo Martin Luther, si Jean, iyo Yohani Huse, si et celui iyo Zwingli qu'ils canke uwo ari we wese uko babayeho, Schenkfeld, Mendelssohn, qu'ils aient tous uwo ari we wese uko yari ari, resté là, iyo baguma hariya bari bari, ils n'auraient pas ntibari kuba ni d'autre. ubwabo, ntibari kwifasha no gufasha abandi. Imana yarabagobotoye, yarabasohoye, babaye ku bw'ivyo abantu batemewe, baciye babankisha abantu barabahama, ariko imigisha y'Imana yaciza kuri bo. Ibyanditswe byera biravuga biti ivyo Imana yahezagiye biguma bihezagiye. Haleluya. Balamu mbega ntiyagombye kuvuma ubwoko bwa Isirayeli? Il était un dignitaire, Yari umwubahwa w'idini, il était comme un yari archevêque nk'umu archevêque, autorisé yari yibwira yuko afite uburenganzira bwo kuvuga ikintu runaka. Yego, dans la déclaration mu matangazo yiwe yo kubaha Imana yaravuga ati ibyo mwamaze kumbarira gusa. Yego, nombre 22, mu guharura 22, 38, urashobora kuba umuntu yubasha Imana ukibwira ngo jewe ndijwi ry'Imana ku isi, ni jewe nkora nkavuga mvugishwa n'Imana, nkoreshwa n'Imana, ukavuga ati jewe ni je serukira Yesu Kristo hano kuri ino si. Yego, urashobora kuvuga byose, hanyuma ugaca utanga no ku muvumo ku bantu, abantu bakozwe ko n'Imana, abamenye ijambo ry'ukuri, hanyuma bagasohoka, et Dieu hanyuma Imana ikaba yarakije umuriro mushasha mu mitima yabo. Habaye iki? Mu kanya kamwe s'est refroidi. byose byarakanye. Imana icishira ikiganza cayo Wesley kuri Wesley, sur White, kuri Whitefield sur d'autres no ku bandi avaient alors été bari utilisés par Dieu bakoreshejwe n'Imana mu buryo budasanzwe. si ces hommes Iyo abo bagabo étaient restés bari baguma hajya bari ntibari guhamagara umuntu n'umwe ngo asohoke, et à kandi ntibari kurongorwa ku Mana. à sortir, puis il Imana ihamagara abasabyi bayo ngo basohoke, hanyuma ikabatumana ubutumwa ngo baje guhamagara abantu bose bagenewe kumva ijwi ry'Imana ngo basohoke. et cela Ivyo ntibiva de quelle communauté ku mugwi w'idini canke w'abidegembya, iyo tuba turimwo, canke ku mugwi canke kw'ikoraniro, ariko biva kuko twumva ubu ijwi ry'Imana, kandi tukaba twubatswe
que l'Église nk'ishengero ry'imana nzima en cette muri no dernière misi ya nyuma. aujourd'hui, uno munsi ce peut être un grand privilège. ushobora kuba amahirwe akomeye yo kuvuga ngo ndi iki cyangwa ndi kiriya. Aujourd'hui, uno munsi les gens sont abantu respectés. barubashwe Ils sont, et s'ils appartiennent à la iyo baba bari mu kintu kinini cyane, mu mugwi w'abasenga, mu kidini bagira ibyubahiro binini cyane. Iyo bari mu kantu gato kiyongoye bagira ibyubahiro bike, ariko umuntu ari ku ruhande rw'Imana agakurikira Yesu mu buryo bwe bwa nyuma nta byubahiro aba agifise, abura byose ariko aca yunguka byose. Haleluya! nimba tudashobora gutakaza byose ntituzigera turonkana byose. bakundwa, ku bw'ubuntu bw'Imana yacu twaramenye igihe gihambaye tubayemwo, kandi Imana iratuvugisha twebwe n'abandi benshi mu buryo bukomeye. dutegerezwa gupfa ku bwacu kugira ngo dushobore kugira ubuzima hamwe na Yesu. ku ntango mpemu yera yarasutswe, urya mpemu nyene azosukwa ubu ku mpera, imbere yo kuzamurwa kw'ishengero umugeni rya Yesu Kristo. urugingo rwa nyuma rw'umubiri wiwe ruzokuzuzwa mpemu yera, kuko ubwo bubasha bw'Imana, ububasha bwa mpemu yera butegerezwa kugaragara, bukagira ubuturo mu mibiri yacu ipfa, kugira ngo hanyuma buyihindure, buyizamure. Haleluya! ndizera yuko Imana izobikora ku bw'ubuntu. nimunyemerere ndasubire ndabahe ijambo rivuye mu cete c'Abakolosayi, neza neza mu gice ca kabiri, Abakolosayi 2 murongo w'icenda n'umurongo wa 10. murongo w'icenda. turasoma iyo mirongo ibiri. Abakolosayi 2:9. kuko muri we ariho haba ukunengesera kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri. 10. kandi munengeserezwa no kumubamwo niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Amen. si gusa ububasha bwose bw'ubumana bwabaye muri we mu buryo bw'umubiri bwuzuye, ariko kandi hamwe nawe ubumana bwose bwuzuye bwaramanutse ku isi. Imana yari muri Kristo, ubu rero turi muri Kristo natwe, kandi dufise umwuzuzo wose w'ubumana muri we. aradufise, natwe dufise byose ibi ibyiwe. si byiza none se agahore? ingene twoshobora kubyizera iminsi yose twokwijyamira. atari ubu ariko mfise ubushizi bw'amanga. Imana izoduhezagira mu buryo bw'ububasha n'uno munsi, ariko iki kintu kibe igifadika, twinjire mu mitima atari mu ntebe. uwo muriro w'Imana uri hano no munsi, turamaze kubivuga ejo Iziriki, igihe Imana yari hafi yo gusohora ubwoko bwa Isirayeli muri Egiputa, yari yeretse Mose mu nkingi y'umuriro mu gisaka. nimwakurikira ijya nkuru gushika igihe
Gédéon a été gideyoni yacagugwa mu gutanguriro gatatu haravuga ngo isi izokumerera amahwa n'ibitovu, cyari ikimenyetso cy'umuvumo ngo isi izomera amahwa n'ibitovu. Hanyuma mu gihe cyo gucagurwa habwiwe ngo ngo muri icyo gihe ngo umuntu ameze neza ameze nk'amahwa. None Yesu ntiyikoreye amahwa ku mutwe wiwe igihe yatanga amaraso yiwe n'ubuzima bwiwe ku musaraba igorogota, ku bwawe no ku bwanje. Ntiyatwaye ishapure, oya, yikoreye igitsibo c'amahwa. Amashugwe ari hafi y'amahwa. Imbere y'uko amashugwe aseruka habanje kuza amahwa, aca afata kuri we umuvumo wose. Natwe araducungura kugira ngo dushobore kugobotogwa mu gutakara, hanyuma turonke ubugingo budashira. Kiriya gihe kera, igihe Imana umwami yerekera Mose atari mu giti ciza, atari mu mashugwe canke ahantu hari ukumota neza, atari mu gitego icyo ari cyo cyose twovuga ngo ni ciza kandi ni ciza. Yamwiyerekeye ahubwo mu gisaka c'amahwa hamwe n'umuriro wera w'Imana, nk'uko yagomba kuvuga ati ndi umuriro utongora imbere yanje, isi yose iravumwe kandi isa n'ano mahwa, ariko naje kugira ngo mbohore bwoko bwanje, kuko nabonye amarushwa yabo kandi numvise ingene baboroga. Namanutse kugira ngo ndabasohore. Haleluya! Mu kiganza c'ububasha. Haleluya! Naho niho yaserutse mu gisaka c'amahwa kugira ngo asohore ubwoko bw'isezerano rya kera. Murambabarira, mu isezerano rishasha ico gitsibo c'amahwa yaracambitswe, cagiye ku mutwe wiwe. Ni hajya niho yatanze amaraso yiwe n'ubuzima bwiwe kugira ngo kubw'ishengero ry'abana b'ifura. Haleluya! kubwo mukuku wera umunsi umwe zobona mu nyonga h'Imana. Wowe nanje turashobora kugusemerera nk'umuhanuzi Yesaya nk'uko yabikoze ngo ndi umuntu wowe umunwa nyaminwa yanduye, mbaye hamwe n'abantu mu bwoko b'abanyaminwa yanduye. Yesaya 6:5. Ariko rero ngo umumarayika afata ikara ku gicaniro, ikara ryaka, arikoza ku minwa yiwe, aravuga ati ubu rero urahumanuwe. Guheraheza twibaze ku byabaye muri ca cumba co hejuru. Indimi zarababonekeye zibigabanyako, ibyakoze no mwaka 2-3. Amajambo aba ku minwa yabo, ibikorwa bihambaye vy'Imana biratangazwa, abantu bakorwaho na mpemu w'Imana. Haleluya! Amen. Ntibiyumviye mu mitwe yabo n'ubwenge bwabo, bizeye mu mitima yabo. Barakizwa, barahezagirwa, bambika ubwiza, bongerwa ku ishengero n'Imana. Ndizera ko Imana yongera. Turashobora guhamagara benshi, abantu benshi mu ikoraniro tukabatumira, ariko iyo dufise ubumenyi bukwega, kumbure tuzoshobora kuronka ingene tubakwega tukabinjiza bamwe mu ikoraniro.
nimunyemerere uno munsi mvuge ibyo nta n'umwe bikwiriye wowe nanje turashobora guhamagara abantu turashobora kubatumira mbere ni igikorwa cy'iwacu ni igikorwa twe twarojejwe ariko iyo baje bakumva ijambo ry'Imana Imana irabavugisha Imana irababwira Imana irabakora ko ikabahamagara hanyuma ijambo ryabo rikabacamwo rikabanyengetera mu misokoro mu maguru no mu bugingo no mu mutima Imana yakoze cyo kimwe natwe uno munsi ijambo ryayo ryanciyemwo riranyengetera nk'uko ibigereranyo byo mu isezerano bya kera bimeze neza ingene umugambi w'agakiza w'Imana yacu ari uw'agahori turashobora kubaho ku mpera tukabona tukagira ubuzima bwo guheraheza bw'ibyo Imana yatanguye kera no munsi muri kino kibanza nashaka twifuje twese ko tugira uguhura kwacu n'Imana yacu mwizera yuko Imana izobiduha murizera yuko Imana izokwishura ku masengesho ntimuvuge ngo maze gusaba inshuro nyinshi narasenze nta na kimwe cashitse hashitse iki ku muhanuzi Eliya yarasenze rimwe nta na kimwe cashitse bwa kabiri nta na kimwe cabaye Gehazi aragaruka igihe cyose yambwiye ati nta kintu na kimwe ndabona hanyuma umuhanuzi aravuga ati ndabonye agacu gahaguruka kava mu kiyaga kangana n'ikiganza c'umuntu abami ba mbere 1844 mu kanya kajya gacu gato ijuru ryaciye ryuzura umuhanuzi yaraca aravuga ati Ahabu nyarutsa ugende kuko ndiko ndumva ugusuma kw'imvura nyinshi bakundwa turamaze kumva ubutumwa bwa Eliya bwagarukanye abana b'Imana ku mitima yabase intumwa twamaze kumva isezerano ry'imvura ya nyuma turabyizera n'umutima wacu wose ko Imana izoshitsa isezerano ryayo zina ryayo nirihimbazwe rihabwe ubwiza ni kangahe ni bangahe bagomba gufata indimi zabo ngo bazizegurire igikorwa c'Imana imitima yanyu bitegerezwa kuba ari ikintu cafashwe k'ingingo kuko guhera mu gihe umuriro w'Imana ukoze ku ndimi zacu ibihari byose biba birangiye byose byacu bica birangira icyo gihe tuba dufise igikorwa kimwe cyo gukora ni ugutangaza ibikorwa bihambaye by'Imana yacu no munsi ni urwijiji rwuzuye benshi baravuga ngo bararose mpwemu yera barafise mpwemu yera maze bagaca bavuga mu ndimi n'ibindi bakavuga hamwe ibintu byose bishoboka n'ibidashoboka mbere umuntu bakazimira umuntu nta n'umwe aba wizera ku ntango byari bitandukanye ubwoko bw'Imana bwashizwe neza mu burongozi bwa mpwemu yera neza babaye abantu basha baronse igikorwa gishasha ubukozi bushasha igikorwa cyabo kwari kuvuga ico Imana yari yabakoreye abatizera baca bisubirako bakavuga bati mbega bose si abantu b'i Galilaya ni gute none
tubumva umwe wese akumva avuga mu rurimi rwiwe ibikorwa bihambaye bikomeye by'Imana byakozwe n'intumwa 2:7-8 byari iki? Mpwemu yera yaramanutse ku ishengero, mpwemu yera yaramanutse kuri ba bandi 120 atari ku 118 cyangwa 119 ku 120 nk'uko bari bakoraniye hariya. Ndizera yuko hazoba gusukwa mpwemu yera ku bwoko bwose bw'Imana, ivyo kuva ku wa mbere gushika ku wa nyuma. Izorungika imvura, ni igihe c'imvura ya nyuma. Ubu Imana iragomba gusuka, iragomba gutuma imigisha myinshi nko ku ntango ubu ku mpera. Tuvyizere n'umutima wacu wose kandi tuzovyakira kuko byasezeranye azobisohoza neza neza. Turavyizera uno munsi umutima wacu wose mu izina rya Yesu, amen. Amen. Turahaguruka turunamika imitwe yacu, turaguma dutekanye dutekereje dusenga imbere y'Imana. Igihambaye mu gutangaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umucunguzi wacu nuko hahamagagwa abazimiye kugira ngo babone agakiza, bakire ubugingo budashira kubwo kwizera muri Yesu Kristo. Mu gihe twunamishije imitwe twese tukunamisha tugafunga amaso, reka ndababaze nimba uno munsi hari umuntu hano yifuza kwegurira ubuzima bwiwe Imana. Umwami araguhamagaye mukundwa mutima. Nta zindi nzira zihari, nta yindi miryango ihari, nta kundi kuri kuhari. Yesu Kristo uno munsi araguhamagaye. Umva niwishure umuhamagaro wiwe. Mu gihe dusenga twese, nagomba gusaba abo bafise ubushizi bw'amanga bahaguruke, baduze ikiganza cabo hama bakimanure kugira ngo dushobore kubona ninde yiteguye kwegurira ubuzima bwiwe Imana. Mani guhezagire mushiki wacu mutoya. Yego ndakwise mushiki wacu kuko ndazi ko umwami yagukijije. Mane guhezagire mwere data hano ibubafu bwanje. Mana iguhezagire wewe ibubafu bwanje. Mane guhezagire, mane guhezagire, Mana iguhezagire, Mana iguhezagire. Amashimwe no guhimbazwa bibe iby'umwami benshi bazoshima ibihe bidashira, mu bihe bidashira. Babandi abo Imana yabakoresheje kubahamagarisha agakiza k'ibihe bidashira muri Yesu Kristo. Si umuntu, si ibijanye n'umuntu, ariko ni umuhamagaro w'Imana. Mukundwa bugingo, mukundwa mutima, umunsi umwe amahigo yanyu mazobarenganye. Umunsi umwe hazoza isaha ya nyuma, umunota wa nyuma. Rero mugenzi, wewe ibihe bidashira uzobimara hehe? Wowe uzovuga iki none? Uba hakiriho uwundi agomba kuduza ikiganza gutyo agashinga intahe ko ubugingo bwiwe abweguriye Imana. Mwami nabahezagire mwese. Turasenga. Data wo mwijuru, ndagushimiye n'umutima wanje wose kuba ijambo ryawe ryera ry'igiciro, kubwo la grande et universelle
offre de grâce que tu ubu nous as faite. impano y'impuzamakungu waduhaye Seigneur, y'ibihe bidashira muri Yesu Kristo umucunguzi wacu umukiza wacu, ndagusavye ucungu ukize ubugingo bwose, ubohore impemu yose, uharire amakosa yose n'ibyaha byose, uhezagire abo bose badugije ibiganza mu mutima uciye bugufi imbere yawe, uhamagara abanyuma basohoke kugira ngo igiti giciye cuzuye ushobore kugaruka. Oh, ndagushimiye kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Seigneur, Mwami mukundwa, twakwifuje ubu twese gusaba mu masengesho rusange ugusukwa gushasha kwa mpemu wawe yera, tugatakamba ngo urungike imvura ya nyuma, twizeye yuko umaze kubikora kugira ngo ishobore gusesekara, yego, kugira ngo ishobore gusesekara nkuko warungitse imvura ya mbere, uko nyine ariko urungika imvura ya nyuma. Mu gihe wewe wari ufite ishengero ku ntango, uko niko urifise ubu nyene ku mpera. Ndagushimiye, ubwiza n'ivyubahiro nibikuzanirwe o mwami mwizigirwa, ubu kandi ububasha bwawe bwinshi buri hano, mpemu wawe yera araganje kandi arakora hagati yacu. Ijambo ryawe ntirikugaruka ko ubusa ridakoze, ariko risohoza ico waritumye gukora. Ukiza abagwaye mwami, ushinge intahi ku bwawe ko wazutse nka wa wundi Yesu Kristo umunyanazareti, uwo ububasha bwose bwahawe mu ijuru no ku isi. Haleluya! Mwami uri mu ijuru, turi hano ku isi, niwihishure, hishura ububasha bwawe hano ku isi hagati y'ishengero ryawe ku bw'ubwiza n'amashimwe y'izina ryawe ryera ry'agahori. Ndagushimiye kuba wabikoze mu izina ryera rya Yesu. Haleluya, haleluya, bwiza n'ibyubahiro by'Imana yacu. Amen.